hahiye hahiye erega barahaturiye hahiye ugwagwa hahiye no umuntu abantu benshi batiteze yuko hari umuntu muzima umuhungu muzima yonyubahuka yonkunda canke yombera umugenzi canke yogira iki iyo umuguye mu nda kenshi uyumva gute Jesus Christ kuko jewe mvuga ivyo mfise gasi ibintu byo gutomboza mani nubu uri ku munwa burakoroka twama twabonye abantu bahebanye no ku munsi wa mariage vyo nibiki oyo nta muhungu ufata uko wewe utamukunda pabura gusara ku ndevu mama we ugora gukishije ku bwawe nayo mpamvu twahuje cane je ndakunda abahungu batekereza baranyatira cane abahungu baciye bugufi batavuga amajambo menshi okay gusa ikintu kimbabaza sagenza abakobwa benshi bro umukobwa ari mu bakobwa batinya abantu ati uyu mukobwa yona kwica wewe nawe ukatwambia je no nabizi abantu uyu mukobwa yo ninda tamuzi aguma dragona abantu benshi afu bazi ko ari umukobwa w'umusatsi kabaye havuye famille yose muri rusangi mama bakuru bawe batuya bose umva abone ikibanza ca mbere mu kibanza ca kabiri hari umuntu washimbere ya General bihari mwe birahari ibituma vyo duhuza biriho no nabantu bohuza atabituma biriho sawa ewe ntibatwibye ahubwo imodoka yanjira inyuma yiyo sinza ahantu haca reka tura sasa reka tura imodoka ya General na Zivani ntibayibe ndabasavye yibasigaye bayisangiye raba umenga na Paris inyuma yiyo inzira yarenganye hariho nava ngonga ikibazo nuko mariage yo kiba nabi General yiteze ko mariage izobera muri modoka sasa agaca babona yuko umengo sinzoronka umugabo uravyumva best sinzoronka umugabo si nta mugabo numwe yonshira mu rugo meze ukugira ibanza wicare utuze ugira iki indababesha umumwe wese Eva wese arafite Adamu wiwe usare uguru kugire ku mababu cehe uko na wako Adamu wiwe Adamu sarafite Eva wiwe aho utanze message vuga iki ndiko ntanga message vuga yuko igihe canje kirahari pe important cyageze rero uratangiye kwihagarara ko sasa utujye umutima ndiko vuga ngo nibimana yaranyandike ko nzoronka umugabo ama commentaire mabi yiwanyu ntazombuza ku murongo wanashima muri mwebwe nyene mushiramwo ama commentaire mabi shati nzoronka umugabo avuye muri mwebwe nyene Every story matters. Yebagabo mama yangu twenga baseka kwifata mama kuva mvuka nawe ko umwuga iyo muzi wa mena ntangwe ikiganiro uko yebagabo tabara kubadida hahiye erega barahaturiye hahiye ugwagwa hahiye no yes nkundira nakuramutse wowe ukunda STV unkundira nakuramutse nawe mushasha uje kuri STV ku nshuro ya mbere ndakwibutsa kugira subscribe iyi ni STV jewe banyita MC Andy nkaba ndabazaniye good couple new couple ibintu tutigeze tubona ku rubuga na rumwe kuri uno mwigeme vyaramvunaguye vyarangoye ndabibatuye ariko nkuko ari akazi kanje ariko kantunze kandi nkuko ari umwe mu bantu barezwe na STV nategerezwa gutsinda urugamba akaruta kandi karakamira sasa uyu mwigeme muramuzi yitwa Iteriteka Gina Ginella umuziki umwita Gina Official official ishiriye be ntayiriko iriko kuri YouTube Gina Official uyu musore bamwita Zevan kubadida asigaye azina refrain yiwe ndagasa umuntu ariko kiyanda hinge ugira biryohe Gine twende kapela awe
geza ngaho gezaho ndagusabye iyi ndirimbo naza kushira muri introduction muraza kuyibona muri commentaire ndaza gushiramo link y'indirimbo ya Jinera yitwa Away indirimbo yaririmbiye umukunzi sasa hindukiza mikuru gato Jine rabisha kwa Serugo gutemvye umeze fresh ikiganiro giheruka yavuze ati nta musheri mfise kandi maze igihe kinini nta mufise kandi ntaho nkeneye ariko uwo nkeneye arahari hari ibyo nkiraba neza umeze neza kwanza gigwa ko rero wishura bya bintu warabitoreye inyishu ibintu bihe andi imwe wari ubura imwe wari kuraraba urondeze sinje kubaza ko mukundanye je ndazi ko mukundanye ni giki wamukundiye Jinera wewe kwanza biba bikubiye ajya mayambi kuri stage nagiye nubajira telefone ati allo telefonera kuri apeli sanze ku mayinite je n'amayinite mfise umbwire Zevan yiconnecte ndamukene ndavyisa sagumi gitondo kuba dida ti wa mwana yararobwe kera abantu bashaka kuyaga ayo masaha erega n'ibiki muyaga ibiki mufise business yitwa gute yo kuyaga saa 10 z'igitondo birashika bamurondeye ukamurura cyangwa umwari buraya wundi ariko ari gishobora kurondera umuntu wakibona ugasanga iyo saa 10 ntihabonetse nakubali saa 10 je nabweze nkabivuga ndaza kuyice ibintu iyi ni big content nta handi wabisanga content nk'izo uzozizaga kuri STV honyene umaze kuyibona handi ambwire content nk'izi muri ziona kwa bari noji barani nta hundi yozizana zigasohoka sasa iyi ni big content kuri televiziyo imwe mu Burundi ushobora kuzisanga kandi zukuri byizewe fisa amafoto basomana ama video yorororo mufatana amatama bakabawe ubu Jinera ugira yururuka imodoka baramwugurura umuryango ko badida mama we afu Kigali kari sana ndakubaze none kugururira umuntu umuryango ntazimaze kubona we nta maboko yarafise yo kuyugururira je ahora ni juste care zananye na cyane je ahora yinjira mu modoka yanjye ko ntaramwugururira n'umunsi n'umwe abatabyukeneye wowe bubikeneye ahubwo ntububikeneye ahubwo ni responsabilité yawe nishingano zawe bro afu siku hizi umeangaa umewaka umepoa yani mtoto mahaba ndani sana yani kubadida afu namwambia hivi ngoma dukora kaganiro ngo turi kumwe nande ngo je numva ubunebwe numvitsiro kamba nshaka ndabahuze na Zevan nkabaririmbyi bashasha yage nikasi yangu iyo ndindira sari yenda kuvara mama we iminota 2 kuvara umenya Jinera nagiye basohoka ngo sasa ngo tugende ngo rega turatevye kubeshi byagenze gute ukunene na Jinera uyu ni big content uyu ni mumwe mu bakobwa barondegwa cyane n'umukobwa mwiza tuza kurondegwa n'ibihungu byinshi n'ibigabo byifise n'abagore ariko wewe muhuni sasa mesha toto rumonge niyo mpamvu bavuga sasa mu rumonge bavuze ngo baravuga ko byote biko bitugari kazi na dawa kwa yesani rugana kadawa wadanda jimbwa imwe idebi kiraza demarisia milioni kanunua mu rumonge nituroga ni muroga mu ni kazi na dawa byose biri kazi sasa byagenze gute umuresire kuronka peri ya Jinera saa 10 biba ibintu bigomeye cyane saa 10 abari kararota ari kuri TikTok
yifata utu video sasa ni bon chanzo ni nini byatanguye gute mube hamwe mube proche urukundo rukure nkuko je maze kubibona tubwire kubera ko benshi bazi yuko nazoronka umugabo ndi umukobwa yasaze yagize iki barantega imisi yuko nazoronka umugabo inde ababisha iki bandanya turakumwe mvuze tuko umugabo atangwa n'Imana igihe nicagera nzomuro ryari igihe kigeze igihe sasa mbwira amateka atatu meza uzi kuri umuhungu Zevan ingena cyatwenga shako bare okay nakubali afu muna enjoy mwese muraryohewe ini none ega kamera ikirabibona wewe mvuze gato twenga na ona batu banacheka bote bana enjoy yani andi ofati ibintu akabyemeza abantu neza no kuri moni analinoje ariko bavuga jewe barazi ko ntabesha je nzana content yemewe n'amateko nta nahandi wo bisanga okay cyane bukebwe niyishure bukebwe canke cyane namanza kwishura ikibazo bakubajije ndamuvuga ko ndamunzi amateka atatu meza meza kuboko ni kumurekura unaona mkono wewe ni kumurekura mufata iko muraga n'utuvura nayiboye ni sawa tu enjoy isanzure Zevan baba tekere nayo mpamvu twahuje cyane ariko ni simvuze ngo twakundanye mvuze mwahuje twahuje je ndakunda abahungu batekereza baranyatira cyane abahungu baciye bugufi batavuga amajambo menshi aratekereza kimwe vuga amajambo make umwana mwiza kama kandi aritaho abagenzi biwe arakwitaho n'abandi bagenzi biwe okay gusa ikintu kimbabaza si abagenzi b'abakobwa benshi bro bikubabaza gutari mu best friend oya ega tweri turaba nituri bijuju ege ndakubwira mbabarira sha aviza aba best friend benshi abagenzi benshi baba bikakubabaza abagenzi b'abakobwa ufise gandi none bombabaza gute none ndakubaza none babazwa niki wowe kuri statut yanje wamubona ko abahungu jine mukure kwanza akantu kugutwi no mukugyo kako karagira usanga umbese oya kariho neje no kubesheriki wowe nta muhungu ufata uko wowe utamukunda papa gusara ku ndevu mama we ugora gukishije ku bwawe abo uragubona ukubise umuntu bakurira kubise umuntu yarasanga biza marira nga rero hakura buguzwi amanuriye ku bwaro amanuriye ku bwaro none kamera singiyi kamera yanye ninye none niyo vadane apara ibintu mu gukura ukuboko agukura yuko we yaciye agira ku papa ko badida sasa jine jewe ndazi kuri kurabihisha it's okay ngomba menye ikintu biraboneka vraiment ntiruhishijwe ruraboneka ko ruhari kuri stage uritembea saa Miss 2023 ka wiyengenga rero urambujije no kuvuga vuga unyo ugorora ivyo byo gupenga mu bireki kajanye ariko nagwanya byonyene turahura n'abantu mu buzima sivyo bakatubera imigisha bakatubera abana beza bakatuba hafi bakatwumviriza bakatwitaho just ukumva yuko uwo muntu n'umugenzi ariko namwemere reka vuga ibiri ku mutima ngo gusibyo uri kuramwemere reka yisanzure ndaguza okay sasa wewe nta kigenda mwe munapendana lakini mimi natarijue murianza aje kupendana uyu mukobwa ari mu bakobwa batinya abantu uyu mukobwa yona kwica wewe nawe ukatwambia je no nabizi abantu uyu mukobwa yo ni ndatamuzi aguma drago n'abantu benshi afu bazi ko ari umukobwa w'umusatsi kabaye ako atamuntu yoro nkamukuna wewe ukamupenda pendaje andisikiliza wewe ufise ibibazo vyinshi ma deception bro unayarudisha kwa Jinera sikiliza hizo ma deception kwa Jinera utapigwa mara 3 andisikiliza cyambere na mbere je noherako Jinera n'umukobwa mwiza ugerageje kumuraba n'amaso kandi umukobwa mwiza nawe aratira abantu ivyo ntitworinda kubica kure naco gituma uvuze abagabo bari
kwiruka misori kiruka bisigura iki kubera ko n'umukobwa mwiza setaye nziza bisigura abahungu benshi barakunda ico kintu barabishije sivyo bindi n'ibindi je ntabagenzi benshi ngira nta bagenzi batatu je no kubwira ati noye rero je urinze mbona n'umugenzi ukamubona rimwe ukamubona kabiri vy'ukuri umuntu tuba twumvise saa 10 y'igitondo mape we ku munsi muvugana apere zirenga 30 izo apere 30 ni business guy ndashaka tugorora ibintu bro je abafana banje bakenera ukuri jewe sindiko ndababesha abafana ndabasubiriyemo aba bantu barakundana duhuje kubera kijya kintu cabaye kuri stage sikijya gusa nari maze kumbona utuntu pum 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 god couple basi wowe baza ko yaduze kuri stage Jinera uno mwanya ari mwisiza 7 Neramubaza abo kantu vipi duze kuri stage kubera iki none kubera urukundo ntutubwe escroke ngo kubera irya ndirimbo yiwe iki mwe munapendana sa kupendana kwenu abasani turabazi muranyegeza wana dukundana nawe uramwankana wowe urabona we wahatswe urubavu wahatswe no kuruvuna kubera gukata irabe neza nyene wicaye umvuka kwa guce nukuvuga ko akazi ko sengira basi mbaza utubazo dukeya kugira ngo umuco uboneke abantu batatu sivyo muri abo bantu batatu ndavuga uwa mbere je ndashaka ndashire umuryango wawe muri rusangi gira undi muntu woshira imbere ya general havuye famille yose muri rusangi mama bakuru bawe batuya bose umva abone ikibanza ca mbere mu kibanza ca kabiri hari umuntu woshira imbere ya general ngeni yumvira ntawe uhari nturinde kuyumvira ndazi ko atawe wafatiye famille muri rusange bose wabamaze ntabamaze hasi hakurikirana no muri yo famille uno mwanya hari abantu mu dema ruta ajya ndabizi cyo ubu yo gusaba imbwa imwe ubu nyene ubumuhaye ubu mutaye for free wazikuze utagiye kuziraha havuye famille muri kisa ntizari zihari yakunze ziyaza yabonye cyenda vize foto yanyu ndaza kuyishira mu kiganiro ivyo byo kuyivugisha oya umviriza iyo foto ndakeneye kumenya iyo wayikuye gusa wewe sasa miesi mushakashatsi bon pardon gato uko biri kose abantu baraba bagenzi baraba inshuti barakorana ama projet barasangira baririrwana baratwengana bararirana arabagenzi sivyo donc nyene mugahuza nyene vibe byose mugahuza na mentality nyene murahuza vyose sawa ure muhuza byose uwo muntu maze kubona umuntu ameze Zevan jewe na Jinera twakoranye kuva muri 2020 dukorana ntituge ivyo byose mwe muhuza je nabyo twize duhuza none twahuza gute bidahari mwe birahari twe bibihari mwe birahari ibituma vyo duhuza biriho none abantu bohuza atabituma biriho sawa ewe ntibatwibye ahubwo imodoka yanjira inyuma yiyo sinza ahantu haca reka tura sasa reka tura imodoka ya Jinera na Zevan ntibayibe ndabasavye basigaye bayisangiye raba umenga na Paris inyuma yiyo inzira yarenganye hariho nava ngonga ikibazo nuko mariage yo ciba nabi Jinera yiteze ko mariage izobera muri iyo modoka sasa je nshaka kumenya gusa ikintu kimwe ego uno munsi abantu bazi ko mukundanye dufate basi ko mukundanye je ndavyemeze dufate ko mukundanye mwese munapinga fise intumbero ihe kuri Jinera yo kumubera umugenzi mwiza urazi ko ikirundi ciza mu kirundi ciza umugabo n'umugore uzaba bati mugenzawe canke donc bifise amaterme menshi nico rero ikirundi abafana bagitahuye Jine waheruka mu rukundo kera uno munsi uri mu rukundo canke nturarujamo canke ururimo ruracari privé sindarujamwo ariko iki nta ariko mvuze ariko Zevan vraiment n'umugenzi wanje rero abantu kuba batubona turi kumwe dusohokana dusangira ntibisigura yuko ari we mukunzi mfise kubera ko mani n'ubu uri ku munwa burakoroka twama twabonye abantu bahebanye no ku munsi wa mariage vyo nibiki ariko barasinye bagahebana sibyo
ariko Zevan uramwizera ko atari umuntu w'igihemu. Zevan ni umwana mwiza sivyo cyane. Ego kandi ufite ni wa mugenzi ushobora kugira ikibazo ukavuga ati uyu muntu vraiment mbwiye ikibazo mfise ndumva ko noruhuka. Aragutahura cyane nawe uramutahura. Ntanjuja ntancira imanza ntagira ikaranahura ibintu byose nkora. Iyo umuguye mu nda kenshi uyumva gute? Jesus Christ. Kuko jewe mvuga ivyo mfise gasi ibintu byo gutomboza. Ndafise ama image umuguye mu nda nkabona ko bikugora kumurekura. Ndibaza ndi umuntu horo bibona ama commentaire. Ndi umuntu abantu benshi batiteze yuko hari umuntu muzima, umuhungu muzima yonyubahuka yonkunda canke yombera umugenzi canke yogira iki. Agaca babona yuko umengo sinzoronka umugabo. Uravyumva Besto? Sinzoronka umugabo. Si nta mugabo numwe yonshira mu rugo meze ukugira ibanza wicare utuze ugira iki. Indababesha. Umumwe wese Eva wese arafite Adamu wiwe usare uguru kugire ku mababu cehe. Uko na wako Adamu wiwe Adamu sarafite Eva wiwe. Aho utanze message ivuga iki? Ndiko ntanga message ivuga yuko igihe canje kirahari pe important. Cyageze rero uratangiye kwihagarara ko sasa utujye umutima. Ndiko vuga ngo nibimana yaranyandike ko nzoronka umugabo ama commentaire mabi yiwanyu ntazombuza ku murongo wanashima muri mwebwe nyene mushiramwo ama commentaire mabi. Shati nzoronka umugabo avuye muri mwebwe nyene. Nzoronka umugabo avuye muri mwebwe nyene. Habaye canke mwebwe nyene muvuga ayo majambo muzoze ku rubanza rwanje nimwe muzokora urubanza rwanje. Mariage gombi be ndabizi. Aba nibo bazokora urubanza. Sasa Zevan. Ya. By the way, congratulations kuva mu busingo kaja mu rukundo biraryoshe. Hanyuma ikindi naco nizere yuko imvura irikiragwa murayibona buryo igano tuwe tumaze imisi dukora mu bihe bigoye ko jewe na content ntabwo dusigana. Nagomba ngarukirize ngaha. Ariko tugira utuntu tubiri twonyene. Ngira agapera ka inshasha missing kapera gato mu segonda 5 ngeshaka hinge imvura yaguye nyinshi ntaje reka basomane nibogera badasomanye musomere bashi ninde yosomuni tura oya apu babarira oya reka sha musome neza kubadida Zevega sirasabye jinira gusome ndagusavye umusome. Imvura ni nyinshi yandi. Bizu ivyo gwa muvugana bizu ntibihuye. Imvura ni nyinshi. Bani bihuye muhe bizu twigire nibisa. Kuntu ngumva ngo tatugena najo mengi yo bizu. Muhe bizu shatugenda. Iyo bizu ntitwayihanye. Bani bisanzwe muhe bizu twigire. Ngaha no sivyo ba best naje no gusoma ngaha nibisanzwe. Musome none. Kuba deda. Ana enjoy jinera yo wanafurahi jinera Mungu wangu. Jinera anafurahi sana. Yo jiru yumunyishu we. Yo sinayiteze ko ibintu yo bikora nuko ndumi imvura ni nyinshi. Jinera tujyigwe. Merci beaucoup STV fan, this is STV, call me Andy the Ems, Big Blend, Mr Solution. Nani mazina menshi nagenda habwa n'abafana. Ariko kandi gira subscribe kuri STV. Remember gira subscribe kandi kwini nchuro and then Gina na Zevan bako kwenye mapenzi afu mahaba ndindi. Every story matters.